urugendo n'urugendo rugeze mwirinde, n'urugendo rugeze mwirinde. Turaza kwikorera ibintu bikeya kugira ngo dusubire twitange urugendo. Eliya yaje ku musozi witwa Karumeli, yaraje gusinda urugamba. Intambara nyinshi, intambara nyinshi, wagiye kwa intambara nyinshi utibuke kuva ku ntango byashimwe kore washinga byari kwagakoretse bimwe mwasengera bimwe wagana gusengera Imana Imana fise ubwoba kubana byakoreye mu gitego cya kabiri, yafise ubwoba ku rugendo rwatangiye. Sigisana yabwiye amajambo nk'aya ndaceka amanezero cyane. Yafise ubwoba ku rugendo rwatangiye rutagikanze n'ubwo rwatangiye. Mana yacu ifashe, Mana yacu ikugende. Hanyuma rero Eliya yari amaze imyaka itatu maze akaba yavuze ikintu gikomeye Imana yakoze mu gihugu. Yari yaje kubwira Abisirayeli ko bavuye ku Mana bakajya ku Mana yawe nanjye ngira ngo bereke ko Imana ushaka impindura amezi 42, ni ukuvuga imyaka 3 n'inusu. Imvura ikagwa, imvura yateze mu gihugu. Umugabo wewe iramumenya imutwara ahantu mu mwobo witwa Keriti, irimutsigamira yote kanaka amazi barakama mu nyuma irakoza mutasiyo imukura ahantu kumugezi Keriti, imugururiza umupfaka n'inzerefaka ahantu igihe Imana yagutegura ingene akwiye kubaho muri icyo gihe. Imana yagiye gutegura ibihe byiza mu bihe by'amagerageza no mu ntambara, kubera ko twacu turi mu rugendo nk'uko twabisezeranye n'Imana. Abakiri mu rugendo mwese n'abakoretse, abakiri mu rugendo n'abakoretse, atose ubwoba n'igitigiri kandi kiguma ciyongera cy'abantu baguma basokora, abantu baguma bahindura ishusho y'urugendo, abantu baguma basokora n'abakono. Fise ubwoba nico Imana yashyize ku mutima wanjye, wewe kuboko byawe umeze nk'umugwera, nagira ntacyo murebeshe usubire mu nzira watanguye, kuko yasezeranye nahindura kandi ntazoteba. Haleluya! Yesu adufashe cyane, Yesu atugirire. Eliya rero aca aho hantu ku mupfaka w'Inzerefati, aca Imana ibwira ngo Jahabona yaniye itanga Imana y'Imana twasengera, y'Imana twahamagara, y'Imana wahamagara, y'Imana wabwiwe, y'Imana wabwira muri cya gisaka cyagiye bakora mu rugendo. Iracyari yahetse, iracyari yahetse. Y'Imana wahamagara kumva nijyanye wewe wasinze intege mu mutima, numvise ko no kurebesha urugendo rw'ubuntu. Haleluya! Yesu yafashe cyane. Eliya ngo aca ahamagara abantu
haca haba urukino hagati y'abari ku ruhande rwa Eliya n'Imana n'abari ku ruhande rwa Bayali. Baca basanga uruhande rw'Abayali rw'abantu bese n'Abisirayeli bagiyeko. Hanyuma rero aca arababwira ngo mbega hagati y'Imana yacu y'Abisirayeli n'Imana Bayali mwize, mbega mutoye iki? Bantu baca babaja mu kiganiro. Yesu abifashe cyane. Ajya 89 tujye mu gikorane cy'abanyeshure, hariho isimu ya Bibiliya karindwi kavuga ngo Imana igomba kuvugana n'abantu bayo, ihamagara umuguswa nayo. Eliya wahanura Isirayeli umwami wabo ahantu ngo bagaruke guhoraho. Aravuga yuko imvura itazokoroka kugeza igihe Imana ubwayo ivuze. Iby'umuhanuzi yavuze bica birashika, byose bahindukiye uhoraho. Muzogera mu kiganiro Imana y'Amana bariyo gusenga, ndabona ko Imana ikora ibitangaza isura basenga iyo bayambaje ngo bakore bakagataza kavuga ngo muzogera cyane. Hanyuma rero abantu bakundima ngomba tuvugane kane gatoya. Mwakuye mubyize, mwabantu bavuye muri yanjye mwatangura nasenga nakubwire ngo harageze gusubira mu nzira. Urugendo rwatangiye ruracabandanya kandi ruri bwirinde, rugeze ku munota wa nyuma, rugeze ku ntego ya nyuma. Dusubire mu rugendo, turacyakwakana intambara iracyariho, kandi iyo ntambara nimuze tuyishyire ku mutima, turwane urugendo umurango. Urugendo rwacu ruracabandanya, nawe rubwirinde rutanguye kubera ko batangiye, kuko inyango yacu imeze isoza kandi imeze nagomba wakunda Imana yerekeye ukuntu utamwemeye, ukuntu ubushobozi utamwemeye, ukakirwa ukayanga n'Imana. Imana ikakikigutse, Imana ikakikigusezeraniye, nimushobokore subira mu rugendo. Haleluya, Yesu adufashe cyane. Hanyuma rero hageze igihe Eliya wacari ubushobozi, muravyuka bari ku musozi Karumeli, bari ku musozi Karumeli abwira abantu bo kwa Bayali ati mwebwe nimutahe kuko muravyibuka. Hanyuma nawe agakora mu nyuma muravyuka byose byagenze. Ivyo nagomba murembo rero yahegeranyije anesetse ubwoko bw'Imana buca buva kuri Bayali, bose baja ku ruhande rwa Eliya. Amen, amen. Ndabikwiye gushyira mu ruhande rw'Imana. Abari mu ruhande rw'Imana bityo kuba mu ruhande rw'Imana. Nawe utorohewe guma ku ruhande rw'Imana, guma aho Imana yagushize, guma hahandi watangiriye. Hanyuma y'urugendo tubandane. Niyo rero yacaronka inkuru Yezebeli, aronka inkuru ikomeye ko Imana yagiye gusenga y'abanyesiporo ko yatituwe coba muri ibi bihe. Imana igasubiza igatitura abadayimoni, Imana igasubiza igatitura mw'izina rya Yesu. Icoba igatiduka abagiye kuruhande rw'abadayimoni bakabayo, abagiye kuruhande rw'abadayimoni bakabayo, bagashobora guhindukira. Haleluya, haleluya. Now
Haleluya, haleluya. Yesu adufashe cyane. Hanyuma rero Eliya akayumvira gushikira ati yashakuye yashakuye ku mama wa Dayimoni, yashakuye ibyo wakoze, acatangura kujukumira nagira kubwira abantu. Haleluya, abantu bane ni muhoga nawe ukitiko ni muhoga yatsindiza mbere n'uwiteye kuneshereza w'Imana icyubahiro kidashira cyane. Haleluya, yatsinze itokwaye hariya myaka mirongo n'ibiri itsinda n'izirimo bandana urugendo. Haleluya, bandana urugendo yashaka Imana yashakaga. Haleluya, Yesu adufashe cyane. Eliya bandanya urugendo, Eliya ushushe uri kumakara. Eliya
Kugira turabize
usubira mw'inana usubira mu haburu uwo byagoye basubira inana cya kabiri codufasha niba ibintu by'ukotora ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rimwe muri bibiri. Amajambo y'Imana ari muri bibiri. Nakuze kwihanga, nakuze gusenga. Nayo majambo y'Imana cyotumva. Nimuyabike. Abazi kwandika kugeza murandike abakozi bane bazobine baravuga. Hanyuma mushike muri munsi yo mubyutse. Ibi bizofasha abantu b'Imana kugeza urugendo. Uko yaciye umutsima, ahita kuri mutsima ashako n'amazi. Hanyuma cyabana n'urugendo Yesu nadufasha cyane. Yesu nadufasha. Yesu atugirira ikindi kigira kane nakubaje nabita ni murabigene mwebwe yapanje ni murabigene mwebwe yapanje ni murabe ko mwebwe Imana ikuri ni murabe ko Baba ikuri aho tara musubira inyuma nakwe mubwira kuja mu rundi nakwe mubwira kuja mu rundi hari ugamba rw'imbere yawe ugamba rw'imbere yawe kandi rukomeye ugamba rudasanzwe uhejeje kuja mwebwira uhejeje guhinduka uhejeje kuba ahantu hahagaze n'ubwero hari umusazi wo mu gikengeri uje mubona abantu basubiranye mu bihugu byinshi ubutumwa bwiza nico kizoherukira rero ibi urugendo rwacu Yesu abageneza nayo majambo y'Imana mutima n'ubise ko twosangira Yesu ahetse n'umuntu wese yifuje gusubira mu rugendo neza akabona ko ahagaze mu rugendo kuko Eliya aheje kunywa akarya akaruha izindi nkomezi yaciye asubira mu rugendo asubira kubana gushihore Yesu ahekagiye Yesu ahekagiye beka mureke gusohoka mu rugendo wakitegenge ikikikunga mwiyeke urabona natwe wawe atubwire umugeze kwawe wacasohoka ureke kurabira muri korale ureke kurabira muri kumwe mu masenga ureke kurabira muri kumwe mu kanaka naba uduwawe kutubaho bwonyene hanyuma ubwishyu ukwiriye Yesu abahumugisha nayo majambo y'Imana reka dusabe mwaguruke mwese aho muri muntu wese akukahari none se mpfa akugenda nanijya kwako tinya Singimeze kwa kundi uchuza kuhambya abantu
Kita